Senabre ni umukuru w'igihugu ca Chad kuva mu mwaka mu 1982 gushika mu 1990 yicica abantu benshi cane, hoba harishwe abantu barenga 40,000 muri iyo myaka 8. Donc hishwa abakuze, hishwa abamanama, hishwa n'abana. Ico twebwe twaraye dushimye cane turashimiye ubumwe bwa Afrika, tugashimira n'ujya mu perezida wa kino gihe Macky Sall w'igihugu ca Senegal, kuko ku ntwaro ya Wade vyari vyanse ko urwo rubanza ruheba rukaja mu ntahe cese. None turashima ko ubumwe bwa Afrika bwahevye bukabona yuko Afrika ikwiye kwiyubaka kandi bishoboye. Rero ni umunezero kuri twebwe ko amashirahamwe hano yataka muntu muri Chad afatanije no muri Senegal barashikirije ibirego ya sentare yo muri Senegal, ikaba yarayiciriye urubanza rw'ubuzima bwo gupfungwa ubuzima bwe bwose wari perezida w'igihugu ca Chad Senabre. Hama twashaka dukeze cane amashirahamwe atagiraho ahagaze mu vya politiki, kuko ni intsinzi kuri bo. Nkaboneraho n'akaryo ko gukebura bagenzi bacu ku rwego rwa Afrika bafise ico amashirahamwe adafise ahagaze mu vya politiki, aharanira neza y'abanyagihugu ko atocinka intege, kuko je ndi muri abo hari bagenzi banje b'abarundi bahunze, hariho turumva hirya no hino mu bihugu vyo muri Afrika bamerewe nabi. Ariko nashaka kubabwira nkuko bavuga ngo utuzi duke turateba tukuzuza ibahari. Ivyo nashaka kubabwira ndavyerekana yuko ivyashobotse muri myaka 20 iheze muri Chad, haheze imyaka 25 yarazi ko vyoshoboka. Ngakeza kandi no muri Burkina Faso naho nyene uriya yitwa Blaise Compaoré yaricishije abantu, naho nyene narumvise yuko bariko baregeranya ibirego kugira ngo urya muntu zenya Blaise Compaoré azerongoke ku bwicanyi yagiriye Sankara. Aha rero ngagomba ngatera n'akamo hano mu Burundi, kuko je ndi Murundi ndiko ndabivuga, ntagataya k'abana, hari abana benshi bishwe mu njyane turimwo umwaka urarenze imisi mikenya. Ngakebura cane abakuru b'ibihugu ko atabafise binyegeza, ntabagifise binyegeza, kuko uno munsi urakora icaha kugikorera abantu ukibaza ko bamaze cyangwa kanabapfunga cyangwa kabangaza cyangwa kabica, mugabo uko ubikora umenye ko imisi yegera ariko nawe ushikirwa. Ushobora kuticwa nkuko wicishije abandi canke nkuko ntiwangare nkuko wangaje abandi, mugabo ukora ikibi wimbuye ikibi, urimye ikibi umunsi umwe uzocimbura. Urimye ikibi niwe wimbura ikibi.